Inama ya bose yari irongowe n'umukuru w'inama Nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA yabaye kw'igenekerezo rya 13 Nzero uno mwaka. Abakenguzamateka barize bongera baremeza integuro y'ibwirizwa rigenga abaporisi bato mu Burundi. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano Gervais NDIRAKOBUCA niwe yari yaserukiye Reta kugira ngo ashikirize imvo n'imvano y'iyo nteguro y'ibwirizwa. Uyo mushikiranganji yamenyesheje abakenguzamateka ko iyo nteguro y'ibwirizwa irimwo bishasha bizotuma abaporisi bato bajana n'ibihe mu vyerekeye imirimo yabo ya misi yose. Zimwe mu nsiguro umushikiranganji Gervais NDIRAKOBUCA yashikirije yabanje kwibutsa abakenguzamateka ibwirizwa rigenga igipolisi c'u Burundi, ingingo y'iryo bwirizwa itandukanya inzego zigize igipolisi, acenamenyesha bishasha biri muri iyo nteguro y'ibwirizwa. Muri ivyo harimo nk'ibisabwa mu kwinjiza abaporisi bato bashasha muri urwo rwego, aho ushaka kwinjira abwirizwa kuba afise ubwenegihugu bumwe rudende kandi bw'umurundi, ari umusore canke inkumi kandi atamwana afise, akiyemeza kugumuko gushika ku myaka 3 ya mbere y'akazi. Harimwo kandi ihindurwa ry'amazina y'amapeti y'abo baporisi batoyi, kubandanya guhemba umuporisi igihe cyose yabuzwe irengero yari ku mirimo yiwe ya misi yose, gushobora kongerwa imyaka 2 y'akazi ishobora gukisubiriza rimwe imbere y'uko aja mu karuhuko k'izabukuru iyo yabisavye n'ibindi. Iyi nteguro y'ibwirizwa yisunga ibwirizwa nimero 1 agakwego 16 ryo kuwa 31 Kigarama 2010 rishinga amategeko agenga abaporisi batoyi. Rirategekanya ingingo nshasha zituma umuporisi mutoyi ashobora kujana n'ibihe mu kazi kiwe kuvyerekeye imibano, ubutunzi, umutekano hamwe na politiki. Muti none bishasha biri muri iri tegeko nibihe? Mu kwinjira umuporisi ategerezwa kuba umurundi kandi adafise ubwenegihugu bubiri. Umuporisi mutoyi yinjira atarubaka ugwiwe, atanumwana afise, akagumuko gushika ahejeje imyaka 3 ya mbere y'akazi. Kuronswa inyigisho zijanye n'amabanga mashasha y'akazi zihabwa abimirije kuduzwa mu kazi n'izijanye no kwibeshaho amaze gukukuruka. Amapeti mashasha ahabwa abaporisi batoyi niyo yaya: umuporisi mutoyi ku rwego rwa 2, umuporisi mutoyi ku rugero rwa 1, kaporale w'igipolisi hamwe na kaporale shefu w'igipolisi. Kuba umaze gukora nimwiburiburi imyaka 7 y'akazi ikurikirana imbere yuko umuporisi mutoyi yemererwa guhagarika akazi abyisabiye. Umuporisi mutoyi abandanya aronswa umushahara mu gihe cyose yagizwe imbohe canke akabugwa irengero. Kongera umuporisi mutoyi imyaka 2 y'akazi ishobora kwisubiriza abyisabiye. Mu myitwarariko n'amakenga abakenguzamateka bashikirije harimo nk'icifuzo cy'uko abakukurutse mu gipolisi bohimirizwa kwitoza mu nzego zirongora abandi ku mitumba no mu bazoba bagize intahe yo kumugina, kugira ngo ubumenyi bujanye n'ivyo bize mu gipolisi bubandanye bugirira akamaro igihugu, bashobore kandi kugumya imigenderanire hagati yabo n'igipolisi, gushaka kumenya ko atabo babinjira mu gipolisi babesha imyaka yabo mu kuyigabanya, gushaka kumenya ko n'umupolisi afunzwe yobandanya ahembwa nk'uwabuzwe irengero n'ibindi. Uravye ngahani abaporisi bakukurutse baba bararonse formation nyinshi zijanye n'ubwenge, zijanye na sécurité, zijanye no kubana n'abandi. Rero ntabwo bakukurutse kugira ngo umushikiranganji ube wahaye kandi izo formation zaba zitubuza ntakumva kugira akabe yiga muri zya nzego zo ku mitumba, kuba ku mutumba commune canke urwego
rugiye kujaho guca imanza ku misozi kugira ngo igihugu giprofite y'izo formation baronse ntizabe zipfubusa. Turakunze kubona abapolisi baja muri retraite basangana abapolisi bagifise inguvu bakomeye, hamwe n'abandi usanga bakiri ku kazi barashaje arabatamba, mbere munaganiriye akakubwira yuko asigaje nk'imyaka 3 canke 4 kugira aje muri retraite. None nyakubahwa Umushikiranganji, muri recrutement y'aba bapolisi nta matrisheri yo bajamwo ko tuzi ko muhamagara a partir ya 18 na jusqu'à 25. Burya nta matrisheri ajamwo ugasanga hagiyemwo abari mu gushikana mu matranta canke zirenga, akazoca ashikana aje de retraite yaramaze gusaza cyane, hari abandi bataha bagikomeye. Umushikiranganji Gervais NDIRAKOBUCA yaratanze umuco ku myitwarariko n'ibibazo by'abakenguzamateka. Ikibazo cha honorable Victory ko boja muri izo nzego nivyo mugabo uno munsi tubizanye mu itegeko ngaha, nibaza ko toba turiko turabapolitiza cyane, umwe wese yoca abona iyo azoca ahereza. Nibaza ko iredorere devoir bashitse ku mitumba kwerekana ubumenyi igihugu cabahaye, hanyuma bakizigirwa n'abene igihugu, kuko sino tubisize mu ibwirizwa ucumenga nahubwo ya demokrasi dutangiye kuyica imitwe canke kuyica imizi. Nivyo kandi kenshi na kenshi iyo bagiye ku mitumba usanga bize, usanga abahanuzi bakomeye cyane, mugabo si bose ariko ari umuntu yakurikiye kariyeri yiwe ageze ku mutumba usanga ari umuntu atunganiriza abantu. Rero sinkekeranya yuko izo nzego bazoshaka kuzijamwo bazozitorwamo kubera yuko manzi yuko nzi neza yuko bafite ubumenyi bukwiye. Ikibazo kindi kubijanye na renouvellement y'imyaka 2 yiyongereza rimwe, ati mbe kubera iki hariho abo iyo tuko turaraba tubona umenga barashaje cyane, tukabona abandi batashe bakiri bato. Atubwo nta matirisheri yoba hari. Ndababwiye yuko amatirisheri adahari, no bandiko ndabesha, kubera yuko hariho n'abahindura ubwoko. Twarabibonye kenshi bakaba batwagize recrutement kubera ko babazi yuko baca baronka avantage gusumba abandi bose. Abandi akava hari abatutsi benshi akagenda mu ntara itagiramwe abatutsi, agaca arondera bijya bipapuro byose kugira aronderera chance yo kuba recruté. Ivyo rero birinda bibuko no ku myaka birashikiriza ifi yuko abajejwe intwaro batatukorera neza, bakabahereza zijya mpapuro, kandi murazi yuko la base yo kurondera impapuro c'est la carte nationale d'identité, nayo muzu no musu kwimeze uragenda ukagira declaration gusa muri Reta civile bagaca gushira ivyo nyene kuri karanga muntu. Retirisheri zishobora kuba zirimwo, aha sinovuga yuko atamatirisheri ashobora kucamwo, ko bikorwa n'abantu, kandi societe yacu nayo turazi yivuye na irikiraje. Ariko nibaza yuko niyo twashika kuri carte nationale d'identité biométrique, twibaza yuko ibintu byose bizotora inyishu, hanyuma ibintu byose bikajaho clair. Inyuma y'izo nyishu z'umushikiranganji, iyo nteguro y'ibwirizwa ikaba yaciye yemezwa n'abakenguzamateka bose.